iherezo ryawe no munsi nahanyene mwana kubera abavyeyi baticara mu rugo ngo bamurere umwana yaragize ikibazo mugabo impanuro mu mpayo yose deshobora kubana n'icana ry'umugore kakana kaca ariko twari dufise gantuza arico kibondo ca mbere nico kiriko kirakubagurwa bene uko wiki aryo mbwira yuko ziriya bibiri afata mwibarabara agenda gusenga bakora ivyo ikintu mbona no gwanura nukugenda ukaja kubera kwa biwawe kuko ugiye kwa biwawe nabwo yo gusangayo noca ndamutemesha umukara kuje namenyereye ivyo kwitura ubutungane zabagenda mvuga gute sanga ruguru zimbwira ko utigeze umubanira neza waramujyagaguye uramuturubika umufata nabi gushika yaho ahakwa no kwangara umwana yaritura ubutungane sipoza ko ushaka kutwitaba hama tukabumviriza tukagira ijambo tubashize nk'ubutungane uva mu nzu k'umunyomanga nyako ntiwogogomba gogomba bari none ufise ubwoba bwiki kubera kuri kijuje kugereye hose uri umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa kandi muto cyane none kajya ugaturubitse ugakanga uhonda ibikonze none kajya ntiko kuyomora kwe musazanje barafashe nabi ndaza hanze akanyima ivyonge Alex nagomba ndaguhanutse nk'umugenzi babona papa yazanye umwana w'umukobwa ajya muhira yitwa Neri papa amaze kwamuzanye aduga ruguru ku kazi nandi namusavye muzankomorere kandi urazi ubu onya ikwireta turiko isana kakanya ntibaraba ngo umuhungu canke umukobwa bapasurira hagati kandi nkaba mfise ubwoba kujya mwana w'umukobwa nk'umugenzi muna nokora iki no kwifata gute none we kubera kuri kijuje kugereye hose Claude uri umwana w'umuhungu kajya nakana kakobwa kandi gato cyane none ujya kumujya uruhu umujya umutima si ibintu bito cyane kuri wowe cyane gose kajya genda ugakanga ugakankamira usubira so wanyu si hari ngwazo arakavugira niwe wenyene kajya uzokajya umutima namaga kiyomore ko nyene kandi kazogenda ndazi bizokoreka yawe byo gutera ubwo bakwera ibintu nkabijya igikorwa ugiye gukora turubika umutuku mushwanire bishoboka byose amaze kwiyomora haize iminsi nyene mikeya ucubona kuza gusaba ko komoza Alex uragize neza cyane gose burya abakene bavuze tabagabo bararakubiri bakaruta kumwe umva ico ciyumviro nenda gifise none warurindi iki kuyikurikiza no nawe rero nk'umugenzi ko ari cyo mpanuye kandi ukinshigikiyeko neza cyane nta bundi ngiye kumuturubika nongerereze kubyo nahora ndamukorera mpaka wenyine yiyomoye niko bigenda kuko nta yindi solution ego bya nacu musangiye aza kuvuga nkuko kuza gucisha umutwe nanje ngiye kubikora namaka yanyishuza amahera hari amabengi twaneye ngahamye barabara uzanyishiriza hajya nyene kwishire wayampereye bisa nibwiye ko ni kumbwira ndakwizeye aye niyo mahera nari mfise ngaha gusa ntuzomemuke
nta kibazo kandi urakize neza sawa Ndabumwana nanjye nero kumbuye mwana kumutagase kumwakaje nukuri ndatagase ni umuntu tugirwa n'Imana papa arakomeye nukuraraho mwana arakomeye na divine arakomeye mama nawe kwishure byagenze gute waramenye aho ni byiza cyane hama genda uburaruhuka turaza kuyaga ku mugoroba waruhutse sivyo yego mwana genda uruhuke Divi rya interrogation twakoze n'abayizanye nayo navyivye byose otuma nawe nati cyari ko byarananiye shawe polisa tinabitoye byose razi nati hari ikintu cyari kigize mwese kimbabaza ku mutima nashaka kukubwira kigiki azi mama dogo ahingira papa agiye ku kazi agacazana ibigabo bikafata ku ngufu kwiki sha yashaka kumubeshe kumbona gufata neza akugura ikintu cyose ushaka araguherekeza ku ishuri araguha amahera yo kurya muri pause uvuga ko uteka gukora ibyo nk'ibyo niko wibaza basi warabwiye swa yambwiye ntazokwihenda ntabibwira umuntu n'umwe kazocanyeje kwica yashanya byokora none umuntu arinda nkorera ivyo konyica nivyo byamugora ikintu mbona no gwanura nukugenda ukaja kubera kwa bibi wawe kuko ngiye kwa bibi nabwo yo gusangayo ngiye kwa bibi naho yoca bimugira gaca aza kuntora ibyo nivyo wiyumvira nta nakimwe yo kubwira kubera kumyarya ukwanduza indwara za sida Nadi mama wavuze ngo genda hano ku isoko kandi byihuta unyaruke sawa baza byumvise nakubwiye Divi Granny mo basta ka duko ko ngeni mengo mikaja shira mengo bimgukoropa ashano kubundura jeyo ahano guno kumena kwifana ndiko narunga tutavura yindi nta maboko gafise uhagarishijwe n'iki ngaho bakubwiye ngo uhagarare mama ngiye mu kirori ngiye mu kirori hehe mwana kuri mwese kwara abakobwa twigana babiri n'utwo shayi urabona ko ugiye mu kirori uje kwibuka utahikara urazi nako batakumenyereye kandi nawe ntaho uramenyera uje gutaha kare kubwira ntibakugirire nabi urabyumva mwana ibyo ndabizi uje kuza kare mwana mugabo shada ashobora guhonyera ahantu narindeje gukora kandi mange nende uranatinyuka ukanavuga kora akazi ujejwe gira n'ingoga nta soni umwana w'uwanje ntudasubire n'uwundi munsi ndakwihanije kizire nta soni
Mbe nta gishasha cyo mwisite. Shabwo nani bagiye kubwiye. Kime. Bego urazi Divine kara kamarari. Divine nzi. Ntabwo we nta makuru. Sha nta makuru mufise ndayahawe. Ise. Bewe sanze datembeye. Sintembe. Mwisite ndo bavuga. Geraje muhira arambwira. Mama we mutoya araza akazana ibigabo bikamufata ku ngufu. Mama we witwa ngo mama mudogo umutoya. Yesu we. Sha. Haryo mbwira yuko zirya Biblia afata mwibarabara agenda gusenga bakora ivyo. Abagiye guteza umwaka isengero. Haheze indru zibiri. Ndambwira agene kwa bigwe ntabwo yagiye. Bataryoye. Ya ahubwo niho kazamenyeye. Ni ngorane. Ahubwo katubandanye cyo kuvoma. Atwigire kuvoma no kubona Sha. aho nciye intege no kubona. Alex, ni mwose kubona na Korode. Korode? Haje iminsi igera kuri 3 tutabonanye. Ariko aho twaheruka, tutoyaganye ndamuhanura ujungu ko muhira. Naho duherukanira kwero busindi ngwara. Kimwe gusa nibaze ko muhiri wabo hazi. Je muhiri wabo ndahazi. Ni kubera ko abahungu umuhungu ameze uko. Urumva abantu dufise imitima itandukanye. Je namuhaye amahera indwi zibizira heze nde yamuhaye. Ngo ntumu ntarayanzaniye. We musatira uraba guha amafaranga kuko amafaranga yaronka wayaruhiye. Alex, cengiye kumusatira. Hanya yesanga ndiko ndihutangiye ku kazi, bereka turasubira. Bedi. Uvuye. Uvuye kwishengera. Hanye ni shengera. Yesu we. Mbe ufise tsoni giki. Ni Bible. Nimuvuye gutera umwaka ishengera. Aha wewe ibyo mukora na nyokwanyu ntabyuzi. Je umuntu yabikubwiye aribeshe ntabyonze. Yesu we. Ubu mara yamukora ntavuze. Nukuri ibi ntankoresha je ntabyo shaka kandi biranshavutse. Ntabyukunda. Nadine ko yaguhanuye ugende kwa bibi wawe kutagiye. Eka sha wararyohewe. Uramwinziriza nawe ukaryoherwa. Tanigiye. We Claude. Claude ni hano. Nawo hari. Urabona imintangiri. Ku mahera yiwanje ambwiyangazo yanzanira mu gitondo. Nkaba namuneye muhira nkamubura wa bisa 8. Wawe nta imintangiri. Umubwire. Ku mahera yiwanje tukazobura te afise. Ngoca ndamutemesha umupaka. Urabona ampombeje 200. Ku mahera yiwanje kimubwira uko nye. Amaneri. Ubona yuko mukuru wacu Claude agufashe nabi. Waragiye witura kwa papa mudogo. Nacho bagufashije. Niko ndiyumvira yuko wosimbira aho hepfo kuri wa mutware kwa mwiganira. Nebya ndakubaza. Cyo kunamenyereza kugenda kwitwara. Nza kugenda mvuga gute? Nuri umwana muto. Kwanza sindaguherekeza urijana. Reka ndeke nzoca ngende ejo. Ugende ejo hose. Ugende ubunyene. Karibu. Ariko Canada nashoboye kukubwira ikivuga tugenda kukibwira mbere mugenzi wawe. Kinyicara. Umva ntiwibuka ikintu kibanga twavuganiye ngaha.
Nimchibanye cyane. Mpare ntacutse. Mbara agiye kubyara araza ngo ni jewe. Bana ibintu byose nakubwiye ko agiye kwibuka ubugenzi bwanje je nawe bahagaratiye ngaha kandi ndatawe. Buhere, ariko ko nagira ni ubugenzi n'akamarara. Ubwasa. Era mutware. Cyari gitumye. Nje ngaha ninje kwitwarira musazanje barafashe nabi ndaza hanze akanyima ivyonge kubera udasangiye mama aramfata nabi akantubika hama ubwa mbere bwo hanze ndagubwira ati polisi hano ndabona ko ubabaye cyane ndabona urababaye sana kabisa umusaza we rero tatiza kumutumako akaza tukabumviriza nko ku munsi wa gatanu hama nawe ndoca ndakubarira uzoba uri hafi kugira ngo muze twumvirize izo ngwane mufise mu nzu kuri mutware mama mukoze cyane naze nk'amagungu ngo mama mukoze Traiza no kuvuga ntabibonye kuva kera nabonye ko ubabaye sana ugeze habi niyo mpamvu tugomba gukoresha ingufu nk'abatware tumutume ko byihute kugira ikibazo mufise tugiheraheze Nyiri umusore muremure kweri Hamarudo avuye ngaha yavuze yuko amafaranga yiwe ukazohura utayafise shagute mu mupanga rekana na Rudo bana mbe ntariko kurya mwaro ndenga rabo mwakwanirize rero mbona nirashitse ntamusangira ko avuye mu misi Kero zana amazi munze gukaraba nayo kunywa n'isahani kandi ugende guzura nk'umuze hawe imbwa imbira rango nje ko pe hawe babiryoheje ngambire kazi karango ngo kavuye gusenga ndagahanye so Sasa karigesha gusenga
kuri aya masahani cogeke kwishengero ntiwari iyo wari wagiye gusenga Bekine yari kuriye ntiwariye urandana amazi nisa nicasenga nyatose yazima nawe korode shayo rwose ugome n'inda ndende hatugene ndakurabira ibyasigaye mu isafuriya urye jengi anaguhanuye nadine araguhanuye uranka kumva tekera impuzu zose ugende kwaje iwawe kuko ugumye ngaha baguma bavuga ko wabishimye kuri maraya numvise byambwiye reka ahubwo ndabigire ubunyene ataraza genda utekere impuzu ziwe tugende tujyane sare ntariwe Oui. Ni sawa? Ni sawa. Uraho umeze neza? Ashimwe. Ko twagutumyeho nk'abatware tugatuma convocation zibiri wanse kwitaba byagenze gute? kumva zakazi mutware Akazi imvo z'akazi nyabaye. no mutware washaka ubuzima bwawe ndabuguze convocation Kubera iki abana mu iki gisagara musuzugura ntibashaka kubaha convocation nimwitabe. siko gusuzugura mbeho mwanshakira iki Ujya mwana yarinze yinamura akaza kwitura ubutungane nukabona ko mu rugo adafashwe nabi. Yego kwe uri abatware mujijwe kuja kubaka mu ngo z'abandi bantu uri mwabonye ko papa atari mu rugo mugoma muze mu mwubakire Twaramaze kwibenya ko ujya mwana ukura mu ruhumbo mu umutima none twashaka ko muza tukabumviriza ujya mwana ukamufata neza. mutware siko gusuzugura siko kugaya genda uba kugwi wawe umutware mu rugo iwawe ibisigaye byajya mu rugo kwa muzehe uvyihoze kuko ntibikuraba Chewe rindira suwa wenda azi ko ujya mwana umufashe kujya suwa nuko yaduze hamwe yo garuke duca nk'ijya yejo akaza ko twitura ari suwa yabigize wenda azi ko bitazogenda uko nawe niyo bari papa agomba kunyicisha araza nyicisha bana biki gihe mutagira indero musuzugura cyo umuntu umutware ntwari ko mine yose aje kuzuransuzugura jewe byose byose bihe sawa urabikora uko bipfutse hama nyimba muzehe we yababwiye muzoze kumurabira iby'urugo rwiwe murabikora uko mubivuze nani ndabirindiriye ndabitegereje Tabla tarahara kanyana. Koro. Koro. Oh, Keko. Claude. Claude. Nyoko. Kuva mu nzu nyomanga wewe. Nibiki koko munyomanga ndi nyoko. Yange muzengera mutavuganye. Nyoko. Izero zatuma unyomanga kumbe nga ndi nyoko. Tangu kugenda navyumvise. Ibintu biko birancanga umwana amazindwi zibiri yarabuze irengera ntawe uri muhira none nk'ubu buca arabyifatamo gute imbere ya se wiwe ntagomba kunkwegera kwera ngo umwana afashwe nabi ntakubesha sinzi na irengero ryiwe ahubwo n'amasaha nzi ko nza kuza kumuraba urabona rero umva ko nawe utazi irengero ryiwe reka ndagusezere burya aha n'ubwenge bwanje bwose nari nzi ko ari ngaha biba ari ngaha ntitubikumenyeshe shaye igihe uzasabwe ntabwo twabikora kwera hama n'ukuri musigare
reka kugira ngo iherezo ryawe no munsi nahanye ndiko uranyuma ibikona bizoberaza bitora inyama imwe bigenda akagushika urangiye zirigirisha ngaho ngo muhungu wanje Claude urazi yuko naringize iminsi ndi ruguru narose mission yo gukorera ruguru ariko urazi ko nari nagusize ngaha ngusigira mwene wanyu muvukana mutonye wawe kugira ngo umwitwararike kandi mu buzima bwa nkenerwa kugira ngo mubane neza ariko inkuru zageze insanga ruguru zimbwira ko utigeze umubanira neza waramujyagaguye uramuturubika umufata nabi gushika yaho ahakwa no kwangara ariko none wewe ivyo byagenze gute wabikoze wisunziki kandi nabo nagusigiye urugo rumeze neza atakintu na kimwe wigeze ubura ikintu cyari cyo cyose nage gusigiye none ivyo wabitewe niki kugira ngo wangaze uwo muvukana byagenze gute papa ikibazo mfise nuko hagumye ucirengagiza ukibona jewe urazi ko nakubwiye ko nkeneye unkomorera imigabane yiwanje ngene nimenye kaguma umbwira ngo girindira ngo rindire ejo hirya ejo nkaca mbona ugumuzana abandi bana wabyaye mu gahinga nico kibazo mfise je nubu nkomorera ivy'iwanje umpereze hanyuma bisigaye mbane neza na bene wacu okay nta kindi nifuza atari ico ndakumva none hamwe n'ivyo jewe nibaza yuko ico atari kibazo kuko ubwa mbere jewe sinari napfuye nari nkiriho kandi itongo rirahari amaparasera arahari aruzuye none ntuyazi izi parasera afise ntuzizi none wari wabonye wari wihebeye ubona yuko aho iwawe yuko utazoharonka ico ushaka cyose utazokironka wewe ja ku rutonde umwana umufate neza ikintu cyacu cyose wowe uzokironka nta ngorane ndacahari papa je no busindi ko ndaguhakanira ko ntari ku rutonde je kuja ku rutonde nuko ndushikwa ko nawe nkora ivyo ndikunda gusaba nk'uvye uko nanjye ndakuza haragezaho nova mu nzu yawe nkaja kwimenya kugira ngo bene wacu nabo bazuba bavuga uti tuje kuraba kaka wanje none ubu ko nakuze nzoca ngoma ngaha mu rugo iwawe nzozanira umugore ngaha muhiri wawe okay aho ndabyumva reka tugende tugende buke hanyuma ejo ndazi yuko ikintu bizogenda neza nimba ukeneye kubaka uzokubaka nimba ukeneye kuzana umugore nzogukwera kandi kuko nije nugukwera nzogukwera none wowe urafise amafaranga uzokwikwera neshize nzogukwera ikizo cumba ndashima kabisa nibaza yuko rero ivyo yuko twobitwara buke hanyuma ugashika kuco wipfuza nimba ari umugore ukazana umugore ari kugukwera nkagukwera hanyuma nukukubakira nkakubakira kuko ibintu birahari parasera zirahari amafaranga arahari jewe nari muri mission ruguru amafaranga arahari naje nayazanye nta ngorane byose uzobironka nta kibazo kugira umugabo ujya muvukana mwene wanyu kuko ujya muravukana umufate neza hanyuma ico sose ushobora kumukorera ukimukorere nanje nzokigusubiza kandi nzokigukorera nuko bipanze byensire ni sawa nanje ndabishikenguruse ndabishima n'ibinkorera tuzobana neza na bene wacu kuko urabona kuvuna bigusaba igihe ndikiri iminka ni ndende moho yamanuro wamwe yego yabaye yo kwezi nawe sinagumye ndakubwira basi none burya kuko ibyo nari nkeneye mutamaze satsi yabimwe sana nakubwiye ntandi ngigo ari gufata nawe urarenze kwe
Rero ati nicha wimesha uruhara kwe. Nawe urarenze. Ndaona chache umuci wimesha nk'abakire nyene. Ndaona mu minsi bizogenda neza. Amarero muhungu nshuti yanje. Nashaka nongere ndaguhano zongera umpindi impanuro. Hindi byongera kugaruka kandi. Oya we manzi urindire kwanza tuza. Rero gacha no magize ubwoba ko. Oya. Urabona ibyo papa yampaye. Ego sibiki. Ndabigurishije nabyo ganda bigurisha kuganza n'umugabo. Oya ntiwo tubigurisha ubunyene reka. Nibyo ngomba kuguhana zogera ngo mpanure. Mbona kumenga ntapfa mbaho nabi. Rero nanifashe inyungu bwanje. Ndabe nje hanze. Nongereze ku byo papa yampaye. Wow, ntumva none iyo ni project nziza cyane. Nehama ndakubaza. Rafisa uzoshikira none. Ego, ndafise umugenzi ari muri hoseri. Yaremeye kunyakira. Byose n'amatike byose nyene. Byose gusa naguma ngira amadida niyo mpamvu naguhamagaye ndaguhanuze nk'umugenzi. Ahubwo rero koresha umwanya. Nyene ugende kuko ngaho utevye wasanga binapfuye. Ugende urabire hariya naho ko bavuga atakanyene katagurutse nikamenya iyo byeze. Kandi ugiye natwe tworonkeraho nyene hari ubwo natwe ho tuturongera inzira. Ino natwe tukahava. Ahubwo mye ngaha n'ubundi nta kigenda kuko urabona n'ibintu biguma byanga. Ariko turonkera inzira uzotubwira. Sawa, urakoze. Nuko nyene nta yindi nzira nyene twese nyene iyo byo kunze twogiye. Ahubwo rero awe nsanzura umugenzi kweri nya urazi ikintu kimwe. Tugende kwerinda gutemwa rimwe kuko wowe mpanura ibintu byo. Yo ni wowe. Abana rero dada. Narafashe ndiyumvira. Abana kwishuri igice cyambere ko narose manda 50. Cha kabiri ndo hasikana senge. Ngeneri cha gatatu. Mwana umwete ngekarana senge. Abana nzocamenya. Ahubwo n'icyo naguhanura. Amatakana senge ni magi. Ahubwo shiramwe ingufu nishaka. Kugira ngo urabe ko ronka 65. Reka shabe. Basi kuno kwishuri basigaye batubabura. Bivuga ayo karana 65. Nero. Bakira barayamazi. Kagumye bagumako. Yakweli. Jamanta nta nubwo nokura nkameneka gute. Ayo manota nayo nopfa ndose. Maze je nshiga mu wendo. None nfise amanota nariga. Ndica. Pako ntebe mbisa pako. Bende kweka uko mujyago mu mwana. Pako ntebe mbise. Sinzo kunateye. Mbega wowe iyo ngeso umukangamira umwana izova mu ryaye. Mbere. Kuba nicaye ngaha anye. Kancho nshaka tuvugane wewe na Neri. Kandi mu nkundire munega amatwi. Matwi nabiri turakumva. Okay. Hamaniri. Kubyukuri ndamaze umunsi ndiko ndiyumvira gusaba imbabazi. Kubyo nagukoreye. Naragutoteje. Ndaguturubika ndagufata nabi. Ndagufata nkaho umenga uri umwana tudasangiye amaraso. Nirengageza ko ikosa papa yakoze. Nturi kuzitsa. Abakene bavuze tamaze arashura ntiyibagira ibumbeho. Rero nari mfasha akakanya. Ndabivuze ndabikuye ku mutima nashaka umbabarire ku makosa yose nagukoreye. Hanyuma tubane nkagishiki nagisaza. Mama ikorode. Mbari mutima mwirandikurutse. Amajama avuye ku mutima. Cye nakarimi gasoza. Bera. Nawe kumfasha gusaba imbabazi Neri amparire tubane twese nganga gishiki nagisaza. Iryo nicyo ayo no maja muri kurambwira. Je ndiko ndabivuga ndabikuye ku mutima. Warakumva. Jambo ni kwa wene. Mama kuronda kubaza. Yego. Ivyo bifise bikuye ku mutima. Cyane kusi cyane kwicana. Bifise bikuye ku mutima. Nari nakubabariye kuva imyaka. Urakoze cyane. Uranduhuye igikomere nemeranye imisi ku mutima. Nariyumvira aho nzobera gwanda bikubwira. Ndahabura. Unyisanzure ko wumve ko ndi musaza wawe. Ico uzokenera cyose uzumbarire. Soki gukorera ndagishoboye. Cyo nashoboye naco cimbwira papa.
sawa hanyuma murakize neza hanyuma ngoma ngende mu nzu ariko ngiye gutunganya ibisigaye mbe mwari mwarondeye Ndarabe mu nkuru. Pera Cyangwa turabijya biri ku meza nari ntiwumva neri wari wafunguye Nene nafunguye. sawa amatrasubira ku mugoroba sawa mubandanye mutera inkuru Asekeje. Aho rero kuroda gupanza urumva izintu bimva mu kanwa kiwe. Tena uvyemere bukebuke. Hantu uzogenda uko wayamaze. Yakamenye intigada. rero mwana wanje. Ikintu nakoma ndakubwire nuko umwana kubera abavyeyi baticara mu rugo ngo bamurere. Umwana yaragize ikibazo. Umugore wawe akifuza ko menga yo muronderera abantu bamushurasuza kugira ngo baronke ibyo bafungura. None uyu mwana wawe yaragize ikibazo nico gituma mwana nze naciye mpamagara nyogosenge n'uyu mushinga ntaye mukorana kugira ivyo bintu mubitunganye kubera byaratubabaje umuryango. Hama mukuru wanje ibi bumvise mama ariko aravuga si ibintu bihimbano biyumvire baraza kutubwira ni ibintu by'ukuri jewe nanje nasanze divine ngaha muhira ariko arabibwira uyu mama wacu kuvuga ko byarambabaje ndabura nico mfata mama icho yafashe yafasha divine amujana kwa muganga amujanye kwa muganga baramupima basanga arakomeye ubu ari ku miti gusa rero wewe ico naguhanura urabe ngingo ya nyayo ufata kugira ngo ukingire kazoza ku mwana wawe hamwe na kazoza kiwawe nyene wewe nyene ubwawe. Mama cyanke ngo ndandira muri meshi mumengi yo nkuru ni agacamugongo cyane kuko jewe ubuzima mbayemwo ntarimwe atabuzi ndiko nkora kugira ndabe ko umuryango ushobora kubaho Cyenze ko ndikondera umuryango mugabo nsanga umundi muryango nawe uri mu bindi hagize yaho uwo bwiyita ngo ni mudamu wiwanje bwiyite ariwe myokera kuva mu gatondo heza ku mugoroba iyo bwije uko bukeye atakojewe ntakora hageze ahashobora gukora igikorwa nk'ico oye cyo gushurashuza umwana wiwanje atakintu ngaha mu rugo babuze ishobora kumva ingene rivuga kimwe gusa nk'abavyeyi ngomande basabe impanuro mugabo impanuro mu mpa yose zishobora kubana n'ibicana by'umugore iyo ewe demayi wanje ewe musengezana wanje ibintu numvise si ivyo kuvuga kakana kaca ariko twari dufise gantuza arico kibondo ca mbere nico kiriko kirakubagurwa bene uko ariko mana ndababaye mbega uko kuzimu k'umudayimoni ngo n'umukenyezi ewe shangazi wanje ubu warabuze umukobwa yitonda sawa sawa yitonda vrema yo dufatira umwana neza nukuri ndi shangazi wawe ndababaye kandi ndababaye ikintu numva rero ndababaye nuko nta nundi muryango usumba twebwe turi ngaha genda ufata ingingo niwamara gufata ingingo nta gisigo nka kijya corera umwana utora umuti namba umutekerera namba umuhonora atuvire mu rugo urya mwana yo hava mwica urya mwana yo hava agira ingorane azize abantu ivyo atazi burya buzima bw'urya mwana rero ni twebwe dushobora kubukurikirana tukabufata nka nkama ibintu nk'ivyo vrema urumva neza yuko no mu makungu umukenyezi nk'uyo ntigikunda jewe numva nukuri aho ngejeje
hamwe musubiye kumpamagara nkumva harasharimwe amageragezwa y'idayimoni y'umukenyezi nk'uyo je nzokora akantu kandi nzobikwereka ashanga nukuri kose ntabikweretse amasenge nukuri ibyo mumbwiye ndabyumvise kandi ako kaja ndumva nagahomera bumwe ubu nawe kuba mubonye ngahaye amagorwa duhura nayo ku kazi arayazi ariyo mpamvu namubwiye kino kibazo ingene bimeze mu muryango yumva ico kintu nawene nagahomera bumwe ariyo mpamvu nawe namuhamagaye tujane mu muryango kuko umubanyi niwe muryango nawe ngira hariho mu muryango shehe mu babanyi uhava ico uwunganira niyo mpamvu namuhamagaye ngaha aye hanyuma n'ukuri murakoze cyane gose rero kimwe nk'uko mugenzi yabivuze n'ukuri niwe yantumeye ngo ndamuherekeze mu muryango hanyuma by'ukuri n'inkuru y'incamugongo twumvise ku bijyanye n'uko uyu mwana nyina wiwe agomba kumukoresha ibintu bidashoboka agomba kumushurashuza kugira ngo amucishe amafaranga ariko kimwe jewe nk'umugenzi wiwe kandi umugenzi wo ku mutima nukuri ico ndamuzi ko n'umushinga ntahe kandi ukuri wijunja n'ijambo nk'uko mu buzima bwa misi yose murazi ko bigoye twe turi muri misiyo y'akazi ruguru kandi by'ukuri icaronse arambwira kandi by'ukuri tuba twaronkeye hamwe kandi ararungika kuko tuba turi kumwe rero mu bijanye n'ibyo nk'uko mbona by'ukuri arungika amafaranga akarungikira umudamu kugira ngo biteze imbere umudamu we nawe agacaja muri izo ngeso nukuri birateye isoni naje sinobishigikira kuko najewe iyo ngorane narashikiye narifise umwana twasize mu rugo ntabwo yitaho uwo bavukana ariko mu nyuma naratinze ndamanuka abantu barambwira abantelefona barambwira burya hanyuma ico kibazo cagikemura ubu ari ku murongo ari ku rutonde kandi ameze neza aritwararitse uwo bavukana kuko ibyo yasaba narabimukemuriye muga rero umudamu w'uyu mugenzi wanje yavyitwayemo nabi nkuko ndamuzi nukuri ndamuzi ko ari umushinga ntahe by'ukuri iyo afashe ijambo iyo afashe ingingo arayeba yayifashe kuko nibwo tuba turi ku kazi hariho ibiba bitagenda neza arabikemura akabishira ku rutonde kandi akabishira ku murongo byose bikagenda neza kandi n'abakozi bagenzi bacu bose bagashima kandi nkuko ahanura kandi arahanura neza rero ku ngingo yafashe nuko je sino yimuvugurutse niwe afata ingingo kuko wewe mushinga ntahe urugo umushinga ntahe mu rugo afashe ingingo akavuga ati jewe iki kigenda uko nyine nta muntu amwopoza Rudo. Oh, Claude. Vipi msasa? Ni wewe. Makuru y'iminsi. Meza cyane. Asa. Ndizanye kweli. Wategerezwa kwizana. Kumbe uko umeze ndakese ariko ugenda ukanyaraza site yose. Kandi we nta utaniye na babandi ndakese. Ne muhungu kigihe nabwo cyari cyarenze. Nari nakurondeye nkakubura nacangirana. Ategerezwa kukurangisha. Ariko nani wari gucunyaraza site yose ahantu bose gacamenya ko ndaguhera nendake n'abatari babitse. Bakumenya ndiko ndakuronde. Ahubwo arabo nk'ibyo biharuro byanje. Nta bindi kwere bisigaye kabisa. Ahubwo arabo mesha ibyo biharuro byanje. Nta ndi byari bisigaye kwereka ndakurabiye kuko. Gaye. 2 3 4. Nshuti yanje ntiteze dupfa ibindi. Wowe mushika yarakubwiye ngena namubwiye. Nasi. Genda mubonye ni kumutema n'umupanga. Muhungu. Hari hambariye kwera bimbari. Niyo mpamvu ubona nce nizana kuko jewe mu buzima. Nje singo na muntu twiteranya nawe. Hano bisigaye rero. Waragize neza. Kungirira publicity mwisiti ko ndagufitiye amahera. Isigaye sawa. Sasuri.
yakoze kuza kunembere amaguru ndabe kuko mena ko ngaho muhi sawa nta kibazo mbega we na Korode mubanye gute araja gufata nabi wacha wati vyaje we na Korode yaje ngaho twicaye ngaho nyine hanze hewe ntabwo twarumi ashasaba imbabazi twese twaguye mu mazi ubuzaje na Korode nuko kandi kuva kijya gihe ntarasubira gufata nabi hama mfwana ndakumva cyatumye ndaguhamagaza ngahaye ndafise ngorane kare zo ngorane zirandengeye kubwo numva no kwikontrola jiwe byase kubera ico kibago ngo n'umugore mushinga ni kivagundu canke n'umugore wawe umugore wanje mugabaho bigeze umumenga kanga kabagore nkakimurimwo ngomba ndakubaza ubwambe wavuze ko ari kivagundu none umugeretse koko yataye akaranga kabagore aho ugombye kuvuga iki mushinga ntaye ndakumva ko umwana wanje yego aya ariko arabona yego nagahomera bumwe je urazi ntaco ntakora kuri umufasoni nubari ngene yambaye sawa nka telefone namuguriye igitabo hageze yaho umwana wiwe wenyene namurungishe kwiga Bujumbura mu gisagara mugabo nkaca ndaba umwana wiwanje cyukuri ariko urabona amagorwa nkuko umenga niwe yabambye Yesu ariko mbona asa neza mutama yego ariwe mutware urabona uwo mugore uwo ko wiruhuza ibyo bintu birakomeye mutware hageze yaho umudamu wiwanje bitwa ngo umudamu wiwanje nk'ijoro n'umutaga uko bwije ariko bukeye agafata ingingo yo gushurashuza umwana wiwanje uko nyene uko nire nk'iyo nsanga umwana wanje yamaze kwandura sida nimba byegwaba biherera hehe abo gusa ico shimiye Imana nuko ivyo yakoze byose kujya ko Imana iguma ari Imana umwana wanje ategeze yandura urumva rero mushinga ntaye byo kuntu ndavyumva bavuga ngo ururimi gumwe rukamwivyovya hari naho wewe yoba aramabwira yekaga imbere yawe imbere ya nyina wiwe hinge gatoya nibariza umwana numve uko abivuga yoko ivyo uri kuravuga ari ivy'ukuri imbere yawe n'imbere ya nyina wiwe yewe mwana muko uyu mupfani ni papa uyu nawe ni mama ivyo bintu papa ariko aravuga nivyo canke sivyo mbwira ingene vyagenze Hello. Yo, sawa. Ujya rero jewe ndiko ndaza kandi ko ndihuta ngomba tasubira ku kazi ni kuvuga gisaba ko nsanga bamuteguye kugira cyo barisha umwanya sinone kuko ngomba tasubira ku kazi. Yo nahejeje namuteguye kera ahubwo watevye. Ndaje kwishuri. Kwishuri? Uvuze iki hano? Ngiye kwishuri. Kwishuri? Nani so ufise? Subira mu nzu nyene. Ambudo usakoshi. Utefeshe hari nakora gutwara ngaho. Nta so. Urabona? Agomba nkura amatandukano umwana nawe. Hello. Karibu. Karibu njia. Eko, nta ngorane biratunganye. Biratunganye. Umuzi ni hango. Bize rero nifana. Eko.
umunsi ndakurengereza jewe nuko nyene umunsi wagize amateka kwera ahubwo bizokwa mukonyene nuko rabo kamutegura neza akazarongereza ambo numengo yashatse gushiramo akantu ko buke ndaza kumubwira nabonye watanguye kumushira ku murongo je nuko nyene je ndakora umuti ndagaruka rya dimashi bikunze ari nk'abandi babiri no kuzanira umva none wari sawa gusa nuko raba akaza ku murongo tubate nyimba mwenyereje wabonye umuntu mushasha yama yibaza bari kwakundira urabukongera kurabura oya nangorane jewe muri no minsi nanje nimeze nabi aho mugabo no kurabongere gusa sawa harishamye nukuyaga kuza nakora umuti uko byagenze mwananje ibyo byose uhejeje kudondagura ni ibyo nyoko wawe yagukore mbo mubyeyi urumvise ibyo umugabo wawe yadutatse atubwira urumvise ibyo umwana wawe ahejeje kuvuga wamukoreye bwabundi umugabo wawe ntarira busema ndimeze uko nyene nuko wabikoze byagenda uko nyene muvyeyi yego urabona nubwo aje kutwumviriza n'ukuri ahanguye muyabira sindose nico mvuga nanje numva gahinda kubwayo majambo umwana ari karavuga uwo mwana ntaco yamburanye n'ukuri uwo mwana namuhaye byose ndamukunda n'umutima wanje wose Simfise niryo novuga n'ukuri kw'Imana ntaco yamburanye namuhaye kira kintu cyose nukura hanumva umengo no sinzi ndabuze ningere no kwifata n'ukuri kubona bino bintu biriko biraho ngira nagakuku ajamwo kabandi bana n'ukuri bamutera ayo majambo atari ibyo naho ngira n'uburozi mutama n'ukuri jewe ndi umuvyeyi n'ukuri navyaye ngaheka urabona amabi nkayo ko je no yakorera umwana nk'uyu n'ukuri umwana ngira nagakuku yirigwamo uri kuraharira ego mutama uri kurareba shitani y'umugore wewe ko ndakubaha jewe uri kurareba shitani y'umugore wewe ngaho ndakubaha n'ukuri urabiko ndakubaha uyu mwana ngira agomba kuduteranya n'abamwinjira mu matwi kuvuga aguteranya n'abaganga bari babateranije ujya muganda w'ibinini uri hajya mu nzu usigura iki hajya ujya muganda w'ibinini uri hariya mutama sibyo ikuvuga yuko bakubeshe sibyo uyu mwana ndamukunda mwana turareka mwana kunteranya so ndamukunda n'ukuri uri ko n'ukunda umba wamukunda umushurasha ndamukunda n'ukuri umbira mushinga ntaye tuza gatoyi tuza umbira we waduhamagaye kugira ngo twumvirize ibibazo biri mu rugo mufasa subira wicare ngaha ndabizi mutwara oya aho bigeze biriko birandengera hose rero ziraka gaca zikazima urabona inge yambika izera iyo shetani y'umugore umbira bavuga ngo izirimo imfizi ntizikubitwa n'inkuba bangira rero kubera namaze kumviriza impande zose romba rero mupfasoni ku mutwe ku rutugu kandi uraza ubyiteye ntibimutera ubuto ibyo umugabo wawe yavuze byose nabyanditse ngaha kugira hamwe bigeze kure abankurira nze ndabasomere ibyo mwavuze byose siko gamushinga ntari ibyo ujya mwana yavuze naciye ndabyandika ngaha byose ibyo wewe wavuze ehe ngiri suko rero hamwe inzobe itabukira mu gisasa bakabarira kandi zirimwe abagabo ntizikubitwa n'inkuba zirimo imfizi ntizikubitwa n'inkuba nagomba tworosha ibintu hakiri kare nta kuntu wo kwigenzura ukisuzuma ukisubira ko kubona umugabo wawe yarakaye kandi na jewe binshikiye nukuri numva umenga byongora kwihanganira umwana wawe arakuze urabona si umwana yohava didinganya mu kuvuga ibyabaye canke ibyamushikiye kandi uraraba hamwe hoba ngaha mu kibano hariho abantu bazi ibyo bintu wakoreye uwo mwana baje bakabisura wohanwa duburi ntiwumva yuko wohanwa hisunzwe amategeko wewe umuntu wose arubabaze ubyumva gute
ndabyumva ibyo bintu barabikora ye barabikoze n'ukuri mugabo n'ukuri muramutse muza gutunganira nasabye imbabazi n'uwo mwana amakosa namukoreye mbabarira kumana ukuri Twana ndakumva izo mbabazi wumva ariko arasaba yasabye imbabazi izo si mbabazi n'izagahema imbere yawe ibyo yakoze Ese kubwenge nsabira imbabazi n'ukuri ndakumva hinge gatoya barabagabo ntiyagwiba kugira ngo n'ibyo yakoze ko atari ibyo ubu hirya no hino nta yindi nkuru izivugwa yego no mu muryango wose umuryango ntumutabizi rero no muri mazi nto zimuhaye namaze agenda here mu muryango ndakwinginze usabira imbabazi n'umutwaro wanjye ndakubaha mutama none gamushinga ndakubona ko wumvise umupfasoni wawe ibyo avuze yemeye akabi akongera agapfukama imbere yawe n'umwana wawe agasaba imbabazi iyo azoja hose ko agiye asaba imbabazi bazomusabira imbabazi kandi nanjye ndamusabiye imbabazi wewe kubwawe umuryango utarakorana uramuhaye imbabazi cyangwa ingazi umuhaye mutwara ndakumva akanga k'abakera aje kubavuga yuko agahozo gashavuye bakamusorera mu muryango neza cyane ndavyibizi ni kuvuga rero kugira abone yuko yagize amakosa niba abanyu bamenya ati iragize amakosa kandi by'ukuri nagenda bakoranye kuko naje mukumukuri wawe narakoranye umuryango mugabo wibi yaje namuze imvugwa neza mugabo wibyo yakoze nagahomera bumwe nagenda kuranya umuryango we kubwawe wamuhaye imbabazi jewe nta ngorane mugabo umuryango nabone wese kudakora yatwituye atubwira ibibazo byawe amakosa hanyuma turabyumviriza turabyumva neza rero ariko banza wicare kuko wamaze kuronka imbabazi ntaco kubuza kwicara ibiro byaguruke wicare ndakubwire utekanye imbabazi yaziguha yakubwiye ngo yakuzanye izuba riva agukura mu muryango iwanyu akuzana mu muryango iwawe kubw'amakosa rero wakoze nubwo yaguhariye kubwiwe koranya umuryango w'iwanyu hanyuma nawe uzosanga nawe nafise umuryango imbabazi totale zuzuye aziguhereza imiryango ikorana nabyemeye murakoze kudutunganira sawa rero ushinga ntaye umva ko yemeye amakosa yose n'ibyo umutumye byo kuzana umuryango akaba yemeye ko agiye kuzana umuryango kugira asabe imbabazi imbere imiryango ibiri ikoranye je numva ata muganda wishibeye bangira tuza buhoro buhoro burya ingo ziragoye kuba no kugereka ibuye kuri hanyuma ko avuze ko atazosubira nibaza ko atazosubira turorere uwo muryango kandi yo mufaza ntibapfa kurabi wanyu ndabizi indwi zibiri ku munsi wa gatandatu nk'uno munsi tuzosubire duhurire ngaha